Peace. Kubaza ikibazo uyu ni nde Fisi? Uramukunda papa? Uramukunda? Mubwire nuko umukunda papa none. Mubwire papa ndagukunda. Jewe ndi kumwe n'abana vy'ukuri. Nuko utaragira abana. Nukuri kw'Imana ndakora Imana yo mw'ijuru. Cyane nabwiye ko abana turaryamana. Je ndashaka kuvika mu gatondo hari usaka kameka waryamye bajyamitse neza. Kamwe gasaka karacuramye kameze uko. Kandi wasanga kajyamye kameze uko. Nabaraba gusa mu gatondo. Aho ndiko ndakubwiza ukuri kw'Imana. Nkaraba mu gatondo gusa ndabaravye baryamye. Uwo munezero nka wirigwana ya image nkaguma ikaguma igaruka. Izi ngizi zaso zisobana. Zarazo zizoza twisekereza. Bisi na Jibor. Jibor ni kwa rero. Ndafise ukuntu enge mbanza zakana mu modoka. Baza muri ndende bashiremo ibintu ze. Ahagenda miyo kona katura. Ugashiremo ajewe ahagenda ndo papa. Dabambi kutugoma ni bavyite. Utugoma? Mako bagabo abagore bashoboye. N'abagabo murashoboye. Bindira ndakwambira. Shavro bakweri Ikea kuvaje nakabahura ubwamemo y'umupapa gataka kya nkiko bana bro. Fisi kirufungure nihono ni mpuzu. Wow, vrema biratesa sana kweli. Jibo tabura acha tabura acha shishura aho tore tabura ijaje Bon appétit rero Jibo igiranga aguruka gato Jibo yafungure Bisaje nibaza umuntu adakunda umwana wiwe. Wone ko ndakubwira iyo no ivyo nariye nivyo naciyemo sindi ko ndavyirata. Nagombye kwereka gusa ikintu kinezera mu buzima. Kinezera gusumba ibindi n'abana. No woza mu gitanda cy'abana turaryamana. Abana turararana gitanda kimwe kandi ndanezerwa bazi kwaryama kwa papa. Hari migani abamama bakunda baje sinzi ko ari abamama. Uci umuntu habura ntaronke. Ngo ni nyina w'umuntu. None se umuntu araboneka. Hari gihe baba kubeshe ubu so uracafite so hawe hari gihe utari siri neza ko ari so agitwa kuko nyoko abapfuye kwe abapfuye arashaka kukubwira ati mama wakakubwira ati burya rero nubona mwana bivaye na station nari ndimwo haje ujya so napfuye kugira kwera aba yarafise ibirezo Peace ni sawa babise bana babiri banza tukata mumbazi ivyo tugwenuze zimivyo bintu oya nitwozimya papa Peace nitwozimya oya ndamwegera mbesike da we murakwishe neza oya papa Peace tuvugane basi dumwe tuganire oya sikwa dushaka kugwana dushaka ahubwo dumwe tuganire turabizi gusa turazi yuko uri umunyamahoro turazi ko toduhanisha turabizi turazi ko uri umunyamahoro vraiment kandi turazi yuko ibyo tugomba tugire ko ari inyungu y'abo bana n'inyungu y'abandi bose bakora kuko sibonye ubaye muri ubwo buzima Claude ushaka abavyuzi mukorondera amavyuzi oya sina amavyuzi turi no ku kazi kugira duhanure n'abantu jewe oya je sindubaka Imana ntira iryo teka gusa twari dukeneye ugira icyo utangwe ko turabona umenga uri kuritaho abana unitwokata n'ikinyamakuru Claude ntivyemewe papa Peace ntivyemewe n'ikinyamakuru kutwo tugageza gutanga message nziza kuko ari abantu benshi shaka kuhanura kuko tumenyereye yuko benshi basha baturuga ariko wewe twabonye umenga navyo wakoze basigi bana kwita ngo uri wa papa atanga kiya mu bana oya papa Peace oya nturingwanyi ahubwo murashaka gukamera murakizoza kwerekana ati oya sinugo kamera gusa turakeneye ikiganiro gusa gisanzwe ntiyadutumye ujya abanyara kimwe nawe yatumye ikiganiro nawe nyene hamwaje kugwana singwanye rero ntangora twari dushaka muduha umwanya tuganire gato dukeneye ikiganiro kugira ngo mutubwire ubuzima uko urabanywa n'umwana wawe abana bawe ameze neza cyane Peace ni sawa neza ndamutse rero hari
turatubizi ko bigoye ni sawa bikwita gute Chivo namuterera ari aje abutabye uraryohewe uninde Chivo uni papa namukunda papa peace kubaza ikibazo uninde peace namukunda papa namukunda mubwire none ko mukunda papa none mubwire papa ndagukunda yes reka turabire twicane Claude reka gushavura bisi cara hafi bisi cara ibiganiro Musanze mushaka ibiganiro by'ukuri ntababeshe nukuri kw'Imana papa peace twari tubizi ko bigoye koko waratubwiye yuko bitanakunda ko duhumwe tugira ikiganiro kubiganiro warahejije none se mumva narahejeje bigenda gute twebwe icyo dukeneye nka State Media cyambere kandi ababaza ibiganiro byatanze bise ntimwavyumvise twaravyumvise commentaire ntimwazisomye twarazisomye kandi ivyakurikiye mu nyuma twarabimenye yuko abantu bamenye ukuri icyo bari mu none ko nashaka gutanga ukuri afite icyo gutegeka ibyo bintu abantu mu nyumve neza sinashinze kubishira hariya kuko vyari biryoshe ni cyambere mugabo navuze ntanga ukuri kugira abantu bicare bazi siko naravuze ni vraiment ibiganiro ikiganiro cyaje cyanyuma meme n'abantu benshi jewe mbose uko nabiretse kubera babimbujije kuko nta muntu yumbuza gukora ikintu nagishaka mugabo nabiretse kuba mbona bikenewe jewe kuko aragiye gukora ibintu ukabona umengo uriko wiruka inyuma y'umuntu cyawe ukamenga base bavuga nk'ibiganiro byagiye biba uramukeneye uramushaka intuze rero jewe ubu unye dukwe n'ivyo gufyina ni wambaza ibintu vya reka business ibinyingiriza inyungu bicara neza ni wanye umbajije ibintu binzanire papa kunda bari yo zino urumaze ko yakwa ari guhayiga ga Claude papa kunda bari bo burya hari ikintu je hari migani nifuje kuvuguruza bivanye ni situation wagomana nabayemo nabwe ko ntumbaza ibintu vya mimi ntavyo tuza kuvugana ivyo nishobora kubivugana kuko vyaraheze ubu nkeneye kumenya ubuzima papa peace ariko arabamwo n'abahungu biwe ko ari babizi ya urazi kuko tubimenyere papa peace kenshi yo haba ibibazo nk'ibi umupapa aratabana akabazanira abako wundi mugore ariko wowe ikiringo cy'umwaka wose kiraheze ntariko turakubona nundi mukobwa ntariko baravuga ndi makuru ko ubu ufise undi mukobwa nimba kiri kw'ishuri na umva ujejwe kurera urarera ugakuza wesaze hari migani mugamwa bakonyiriza mu bintu ntago makukina no kuri Valentine cyatse kuvuga urabona ko nazanya abana mvuye gusenga jeke cyo mvuye gusenga amasha utaboneka mbo ndaboneka vraiment uratse ko twagukurikiranye kuva waruri munkurikirana kubera kuvuye waruri kuva muhira ku rushengero hano hose baciye twakurikiranye nico gituma naguma neza nico gituma igana babaye ko muri mission igana babaye ko muri mission oya si kuri mission urazi gituma ko ari byinshi cyane dukiriga ibiganiro n'abantu ukwibaza yuko umuntu yaba yabiteguye canke ariko uri kuribeshera urumva ariko ukuntu twabibonye ko twavyiboneye n'amaso n'abakunzi ba Step Media babigerageje kubikurikirana barabibonye none mubonye iki ko uri kumwe n'abana ni nese bana nigwa none muneze numviriza bravo urafise umwana oya namwe yarafise cameraman arafise umwana mwenga ntawagira sigara urafise umwana wewe oya ntawagira usanzwe nimba ari vyiza vyisi nta kintu nimba ari konywe no raha nta kintu ntararya nta kintu ntaranywa nimba ari indege nayigendeyemo nimba ari train nayigendeyemo nimba ari farashi nayigendeyeko nimba ari pikipiki ibiti nayigendeyeko nimba ari gitumutumu nayigendeyeko nimba ari kinga nayigendeyeko n'imodoka nayigendeyeko indya ziryoshe naziriye nta kintu kiryoshe nta bana benshi abahungu benshi bagiye maze usokanye n'umukobwa ko ari huryoherwa nubona abaye urako ndabaguriye ifana ndabatumiye sosiso kandi nibafungura tugakina umupira turaryoherwa uwo mwarakina umupira twabonye ko murakina umupira aha nyine aha urako murakina aha warihe wewe kirari nganye ntari kumbona none ko rushengura rutsko ndi hajya mbo ivyo ntaco niko nabwira ntumwana gusa ikintu nagira mvuge aba niko nabivuga no muri introduction abantu bo kwigira novuga bo kwisunga mu kukuraba kugira ngo baze bakunde famille zabo nko ariko twabibonye kuri wewe Bisaje nibaza umuntu adakunda umwana wiwe. Ngo ko ndakubwira iyo no ivyo nariye nivyo naciyemo sindi ko ndavyirata. Nagombye kwereka gusa ikintu kinezera mu buzima. Kinezera gusumba ibindi nabana. Noza mu gitanda cy'abana turaryamana. Abana turararana gitanda kimwe kandi ndanezerwa bazi kwajyama kwa papa. Rero nako ndabwira nti mu bintu binezereza
kwisi naciyemo nimba ari amadolari si menshi muga amadolari narayakoze ko yafise amahero yose amahero araryoherwa muga abana baza barifise umunezero usumba hama ikindi hari umugani bakunda guca arivyo nifuza amfite je ndifuza ko kandi imana izonshoboza nzokora ibintu byananiye abandi bagabo ibyo abandi bagabo ibintu byananiye abandi bagabo je ndabishobora kandi ndiko ndabishobora kandi nziko nzobishobora kuko ati kubera iki hari imigani abamama bakunda baje sinzi ko ari abamama uco umuntu habura ntaronke ngo ni nyina w'umuntu none se w'umuntu araboneka oya ntaboneka umwe gusa kubera iki baciye umugani tuzi impamvu wazi gituma baciye umugani nibaza sinabajije kuko ibyo bintu bye birambabaza rimwe na rimwe akabura nikaboneke nyina w'umuntu ese ko baza ati se we w'umuntu araboneka bivuga iki hari gihe baba kubeshe nk'ubu so uracafise so hawe hari gihe utari siri neza ko ari so agitwa kuko nyoko hapfuye arashaka kukubwira ati mama wakakubwira ati burya rero nubona mwana bivaye na station nari ndimwo haje ujya so napfuye kugira kwera aba yarafise ibirezo ubundi si so akakurondera uwundi mugurumba nyoko wawe yakureze kuvuga ngo mu bitaro biragoye kiretse nanjye nafise wazi mbugitwa nkuna n'aba bana by'ukuri je kuko sinzi navuze none iyo upanze inzu hindira nkwere je bana banje fisi je nta twebwe iwacu nshaka kuvyara umwana hanze ngo muzane ivyo kuko aha twara gaciye n'ujya twara gaciye burege n'ujya za gafise ico gituma jewe tuza tubufise n'uhanzoza ndoja muri ntuze babuce barabuciye no kuvuga mbo ico cyo ngira nakantu mana yarize kwico gihe petetre kuko ari abagore gabasara mwamaze no kuvyara ahubwo yangwe ngo mbe bajya abana baza ko ari gwawe abantu benshi bafise uburyo bwo gupima ADN ego rero ico ni ntuze mu Burundi biragoye okay iyo ni ntuze muri kimwe rero ngo kuvya abana kuvuga ngo akabura ntikaboneke nyina w'umuntu nakabura ntikaboneke na se w'umuntu mu gihe abarise rero nta wundi se igitondo nta wundi se wundi bobona kandi nk'ivyo abagabo baca babona babaye ikibazo nk'ico kuko ibibazo nibwo benshi bagiye bavuga washize ubuzima bwawe kuri ntuze nagenda kubwire jewe hako nimba no bushira kuri ezo sosio bikaba biri amahoro bikiza abandi dazini mata dazini kinacho bintwaye kuko abagabo benshi je muranje nko muri sona cyaje tuganira usanga baremvye ari kiganiro nkunda kumvira umupasteri nimba intoya haga ati bararemvye hari nabandi bafise ama association nimba yaba y'abagabo bafise stress z'abagore ngo nimba ari intuze nkiyo iyo rero jewe sinoja muri association mbo sinashimye kuja muri association kuko urumva ingira yakirwa abagabo babaye menace ariko jewe iyo ntaho nojamwe muri Yesu icambere muri Yesu biremera kandi urakijijwe urasenga basi nimba usenga musanzwe abantu nasanze n'abapasteri canka bivangura abakozi b'Imana Bibiliya nta kintu canditswe na Bibiliya tubwira ati nimba uri umukristo ntukureko cengo wongereko kubera Bibiliya tubwira ngo wagoma n'ikibi by'abana bibaye ibi je kubwiwa ndi gitwa bitanshituye nta gishasha kirimo sizi umuririmbyi yaririmbye ngo muvyeyi yakuvyaye yo gutererana ndetse n'inshuti ntizitinya sindi umuririmbyi nimba aho ndirimba ariko ni message tu muvyeyi yakuvyaye yo gutererana ndetse n'inshuti ntizitinya kubikora ariko Imana ya Isirayeli ntabwo izitererana bayo mu makuba no mu vyago ntigutererana Imana yonyene muvyeyi yakuvyaye yo gutererana nishuti nizitinya kubikora ariko Imana ya Isirayeli ntabwo iziterana baye bivuga iki ibi bimba byabaye niyo bokura mbese aravuga ngo abana nibakura bazo niyo bokura cyabana ndiko ndabaremera mu jambo ry'Imana no kubereka yuko ibintu byabaye bibaho byenze byandikwa muri Bible ariko byabaye ngo umuvyeyi yo kwibagira uruhinja yavyaye ariko Uwiteka niyo kwira mwirukana none Imana yabivuze ico gizi ko bitoshika ibi ni byeze bibizi ibi ni bito hama ikintu cyitwa abagabo bamenye ko bateza kuba abagabo nimba umugore avyana umwe atwara indamezi 9 hari gihe mu biganiro byagiye biza ngo ningo no bantumvise igise waje umuntu narabonye n'amapost atandukanye umuntu yo kwihakana abana ngo kandi yarabatwaye mu nda yiwe amezi 9 aha okay nkako kantu rero nishike tumurumva jewe nkuko wabivuze si muri sentare ariko nane ko shaka abantu bamenye canke bumve kumenga sintama yuri inzu ivyo bavyabaye novuga wewe mu bandi imbere yoba yamenje gusumba abandi harimo naba abamenje gusumbya basumbyawe ati nk'akarorero ushatse kunyereka yuko utataye abana kubera wabatwaye indamezi 9 nagenda kubwire
jewe n'ikiganda aho mvuka nawe naho nubwira arahari kandi naho muherereye hariho abagore ntibatwara inda reka ndafata abakobwa bagatwara inda amezi 9 bakamubaza ati urafise inda ntayo mfise canke yabana nayifise akagenda akavyara umwana kandi kuko umwana aza kuvuka iri kwigise caje ajya amantuze yose aba yaciyeko ariko yaheza kumuvyara neza akagenda agafata n'amaboko yiwe akamuniga kumushira mushatsi ujya muta reka ntuyimeneje ujya muta abona novuga ati basi ari gihe bari nk'ivyago ngira ngo nkacagiye ariko ninde muri bibiri ariko arahigwa Mose ariko rimbara ujya afata amaboko kugira baniga umwagazi ngira gufata aba yamutwaye inda amezi 9 yagizirekwe yaciraguye yamutwaye inda nyene yakamuvyara akamuraba ubwo namuniga ntamuraba ariko akaraba hirya akamuniga akamutahaza none uyo wumva kandi aragenda mu bantu aragenda yagire nuza akagenda hari gihe bimenyekana nige bitamenyekana rero nje gituma navuze nti ibi ni bito nk'umukristo ni bito ikindi ari indirimbo je ari ibintu nk'abaririmbye umuhanda babwiye ntibugome mureke kuririmba sinze negeze guca kuri stade musumwe bariko bararirimba wimiyagiraza nanje nkashikama kuko nzi kwa runkingiye naco nzoba arankunda aranyitayeho numva ijwi ry'Imana rimbwira ati abo bose ko ari imindirimbo ntabwo bariko baramedita bumva ico bariko bararirimba kuko uzorabe iyo umuntu agize ikibazo yasenga naho yopfisha kuko ari nindi ndimi ivuga ngo nubwo imirimo itakwe bimizabibu ngo nubwo inka zashira mu ruhongore bla 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 kuzoko muri Imana yanje ariko ugasanga apfishije impene yonyene ariko umuhaye gakeye mwaramutse ntuza akavyimba kwera impene none iyo ni teste ntoye rero mu makuba mu vyago Imana ntidutererana rero ujya ariko araririmba ngo imiyaga nimbije niho bigaragara yuko uri umukristo kuravuga ntuze umukristo kuvuga rero ibibazo uri kurabamwo niyo bigaragara kuri umukristo wave ni mugihe ninabisohokamwe amahoro kandi nze konzo bisohoka ninabitsinda nkabisohokanamwe amahoro mboreka ndabwira akantu gatoye nubwo ntagira hari abantu benshi nukuri kw'Imana yo mwijuru meme abakristo hari ibintu nagomba ndikana cyo gatoyi narabwiye ko mutoyi wa madama ari muhira aho nyene ni kurajanda aho reka Ufise amakuru yiwanje ntugireko reka ngobwire intuze ko ari ibintu nagomba kugira ngomba kubwira icy'ubukristo no gutsinda gitwanza gutsinda ari intuze cyangwa ati mutoyi aho nk'abakristo baza bakambwira ati okay uyu mukobwa uyu mudamu kugira umwereke mukomeshe cyangwa umubabazi mukore kuri mutoyi wiwe ni nk'akarorero riko ndabwa kuja mu cy'ubukristo korera kuri mutoyi wiwe uriko korera kuri mutoyi wiwe nagenda kubwira meme bakakwereka n'ama example ashoboka y'abantu bakubwira ati naka yaraza amafuti yiwe mutoyi wiwe abana bakakwereka ama avantage yuko yoraba abana nk'abiwe akumuzanamwe abandi abona abantu kandi mu gihe ubumviye wowe wamaze guteshuka inzira y'Imana bivuga iki rero kwicira inzira hamwe bati kwicira inzira ukavuga ati woca woshika ya ntambara rero wagwana njemwe nugira nk'akarorero nibaza nababiteguye ko ivyo bari biteze ati uyu mugabo ntashobora kwihangana umwaka uko rero bakoze Imana bambwiye ati vraiment umwaka urenga si umwaka urenga kare ntibikunda imyaka 2 ntibikunda urumva akakubwira ati ntibibaho agenda gitiko Imana ubwiye rero ijambo ryo baravuga ngo hahiga uwihangana agashika kwiherezo nagenda kubwire jewe uno munsi jewe conze nta muntu yonyagirize nda nta tutajyamanye yosha kwita ari iwe mwa twajyamanye bijya bintu mwabasore mwenda babwira umuntu avuga ngo mwajyamanye apfuma kwegeka ko muga mwahuye sumusazi yozi yareka rero jewe nk'ubu ngize umukoshi nubwo ntawo nagira nkatwaza inda nk'umukobwa jewe no batsinzwe urugamba arivyo bari biteze buyavuga ati umujama azohava igira intuze rukejewe ndakijijwe jambo ry'Imana ririmba rivuga ngo impfuvyi n'abapfakazi ngo Yesu niwe se w'imfuvyi akabana n'umugabo wapfakazi no kuvuga iyo ukiji mu busanzwe niba utarabana n'umugore kubana n'umugore bimeze neza ni vyiza Bibiliya iravuga ngo uyirose umugore yubaha Imana urose ikintu ciza ariko iyo urose n'umugore mubi naho umugore yitoraguza ngo migane yavuga ngo tuma mwishamba yamanyenye niko urumva rero mu buzima nagera nkubwire ikintu kikunezereza ni naco kintu kikubabaza mugaragene wanakubwire iyo wamenye Imana neza nk'ubuje Claude nkubwiza ukuri nta mu bintu nimba kubabara
bona uko utanzi jewe abanzi wagiye ku kazi ahomba kwa mbere gusa kundi wa mbere aho nirigwa jewe nkubwira nti igihe nababaye siva gusa nababaye vraiment je kwanda mukirizo mvugisha ukuri ko barana narababaye je nababaye cararangiye je nta kintu na kimwe coba kiza coza cumbabaza kinya kumunezero ntaco yes nivyo nyine warukura tubwira ati nibihe ndimwo kumbure bari biteze ko nzogira amarreur atandukanye kugira ngo byitwe ko natsinzwe ariko je kubganje ko ramfise imana muri jewe ndacapambana kandi ndizira ko nzotsinda yes Claude turabantu siko kandi twambaye imibiri Claude sivyo ego urashobora kwihangana umwaka wose bigashoboka mbe bujyanye tutihenze Claude canke nawe nyene utatubeshi utari umunwa canke niba atari banga umwaka neza na neza uraheze wihanganye neza Claude wewe naho baje urubatse wewe uri marare ari ibintu nata nahura mu bagabo ari ibintu nata nahura mu bagabo nabata naho uretse umwaka bakubwiye ko umugore harimo ibiharage bakubwiye ko mu mugore harimo ibiharage hari nagwiki ikintu habo bavuga ati kibura nikiboneka ni noti amafaranga je ndakubeshe vrema none ndakubaza umusanzu wabana nabwiye naho bwiye nti mbona kuze numva aba mama bihangana uko gituma abantu bagira ibibazo ntibamenya yuko hari indirimbo ivango ibigeragezo nk'ibi kuva kera byahozeho ariko hagiye haboneka abagabo bize kwizera no gushima Imana hagiye haboneka ibigeragezo nk'ibi kuva kera byahozeho ariko hagiye haboneka abagabo abo bagabo rero si beshi rero iyo ndirimbo yivuze ndavuga ati yes abagabo hagiye haboneka abagabo bagize gushima Imana nukuvuga rero ntihabonetse abagore wagoma mu Mana iyo bavuze abagabo so uvuga ko ubwana ntuze nabahize reka mvuge winjire mu kigeragezo ushobore kugipambanamo ukakivamwo witwa umugabo hari abagore babahize muri Bibiliya abagore ntibanantera amabuye badebora nabandi bagiye bagira babaye abahizi babaye baravugwa rero kuba umugabo nyamugabo umuzo w'umugabo kubahamya ni kuba umugabo afite ico bamaze rero kumbwira ngo waramwe ngo umwaka nabwiye ntumugore si biharage umugore akanyama je akanyama sinyamurya uvuga ngo inyama uko ni nyama n'accessoire wogira rero nivyo abantu bishiramwe nagenda kubwira nivyo abantu bishiramwe je wende kumwe n'abana vy'ukuri nuko utaragira abana nukuri kw'Imana ndakora Imana yo mwijuru cyane nabwiye ko abana turaryamana je ndashaka kuvika mu gatondo hari usaka kameka wajyamye bajyamitse neza kamwe gasaka karacuramye kameze uko kandi wasanga kajyamye kameze uko nabaraba gusa mu gatondo aho ndiko ndakubwiza ukuri kw'Imana nkaraba mu gatondo gusa ndabaravye baryamye uwo munezero nka wirigwana ya image nkaguma ikaguma igaruka nataha nk'aka gahungu rero yo ntashe mvuye hanze garambaza ngo uzanye iki indamutso ya mbere azari uzanye iki kera ntararongora nkamwe muri abasore buragira ukicura nimba uzanye ibintu hari abakozi bararya ibindi bagataho nta nukubaza ngo meze uzanye ibi mugabo igituma mvuga ntishima Imana nk'uyu yonke cyasize papa peace araza kanyambira d'abord umunezero ntaho no ugura igituma mvuga ntishima Imana kuko Imana muteze no yavuze ngo satani nakwereka ibibura uzomwereka ibihari ibitahari ubirindire wihanganye nukuvuga jewe ibihari shitse gusa ukabona umwana aje avuga ati papa ya akagwa agwaye karibu amakabwe uzanye iki nimba mu mahera naciye nahitanyemwo je naho gena mu modoka harya mfise amagi mfise ibiyoba twabibonye twakurikiranye Claude twabibonye uvuye kuri église wagenda urahagarara waciye muri alimentation uragera ahantu uhagarika w'ivyema urahagarika n'undi uramuhagarika w'amagi waguma ugenda ahantu henshi giye atandukanye bivise wagenda ubikora ku bw'abana bawe canke bimeze gute wakunshanga ivyo reka tuvyihoze naho ugiye gusa mu modoka je mbafisi ndagura amagi ndagura ikaranga ndagura utuntu mu mahera nca bavuga nti mu bisanzwe mu mahera mba narose ndafisi ico nagwe mu mwana wa mwana nambwiye ati papa uzanye iki nkamuhirigi nkamuha ibintu bizimvye wowe umugore uko abagore uyu mukunda ni vyiza abari umuntu akoze urumva uramudepansako rero wa munezero w'umwana yushitse ukavuga ati uzanye iki ukagira rero umwana gitwa navuga nti nkunda abana naho ndavyuma ntaragira abana iyo utashe warushe
watushe vraiment yababubatse bo barabizi naho ugasanga nabubatse barashavuranira n'ababana hari gihe umwana akakubaza ati papa kushavuye washavujwe n'iki hajya bumva keshi nkaba atari byamaze kuyangara babwira ati abana barahuza abavyeyi umupapa araza bashwanirani uko abana iyo bakuze baba bibona kabaza papa mama urashavuye umuvyeyi umva yamashaka kwereka umwana yuko adashavuye abo imunyegeze mugabana yo barabona abapapa gushavuye akamubwira oya sishavuye urashavuye akava kwa papa kaja kwa mama urashavuye akagufata ntagafata no ku muntu urumva hagiye muba muravye mukagira isoni azabo bana ugasanga murasubijanije muratwenza rero umwana ni ikintu gikomeye cyane ndibuka umunsi umwe nari ibigihe by'ibitoro muri bihe by'ibitoro mba stress mu busanzwe ubuzima mu gupambana ibi bitoro igihe bibuze agera mu gatondo warumvise ko ari nabageze aho bapfira ku mistari rero ndataha umwana wawe ndavuga ati uzanye iki ndataha ntahanzanye nyene uje keshi nta saa sita umva abana ntereza kubukipa vraiment nimba bavuga ko nkunda abana nimba mu gatondo ndabaraba mvuye ku kazi nawo ubwo nje handi hantu nteza guca muhira tugasangira kabablaga nyene ntuze kubona ko muri kumwe hama nimba araho ngende nka tukaryama naho nkabaryamika iyo turyamanye baryohewe naho cancaho gatoyi rero nkagenda naho nogaruka bwije muga kameme saita mambonye birafasha abana bagize rero umunsi umwe ndataha ntashe nta ntebye umva ni mu bitoro stress baca barambwira papa ngo ko atevye masa nk'abashwaniye kuko umwana amaze kugira ntari nimba naho nofata amafungu niyo mfasha amafungu ndenda kuja ku rusamba papa ntiwariye wewe kumubwira ngo ntiwanari ati oya watevye ngo wewe ngo watevye nibaza ko ari umuntu akuze ivyo nene umva nayo ugiye kuronda ivyo barya ngaba bahaye nje zitagira mayonnaise maze umuci utarimo mayonnaise ntabarya umukate udasize preba ntibarya urumva mayonnaise yaheze n'intambara rero urumva irazimvye bivyo ko pambana kandi nivyiza kumva kurondera abana ntiryamaza ko zijya ziva ngo mwisafuri naradutse ndatwenga nukuri wa mubabaro wose n'uburuhe narinira waciuhe ko navuga cyane nibuka kana babangwa amata ava kwikinga ibintu ruze nkaho mbo nutuntu twise tujeste umwana cyo gukorera ukumva uranezerewe uburuhe wari ufise burahetse yes ubwo ni vyiza ariko bakavuga ati ngo abana ngo kenshi ngo baregwa n'abavyeyi babiri ariko tuko turabona papa peace ariko bikoramo ku ruhande rwiwe wenyene kandi biko bigenda neza cyane ubishobozwa niki papa peace mbo icambere icambo gibana yavuga ngo nta kizoba ku musavyi w'Imana canke wayo itamwe biyakabanga narabivuze kenshi nta kintu kigeze kimbaho ntabwiwe ibi byambayeho narabibwiwe ndetse Imana irabinyereka namambwira abantu nti kwerekwa sini uwo mvuga ngo neretswe ngo mpe televiziyo nk'abaje bakoze Imana bandi sivyo neretswe ariko narabibayemo Imana yarabinyeretse ndiko mbamwe mu bintu Imana yanyibiyemo akabanga iyo ni secret ya mbere novuga ko Imana yangiriye ibakwe cyo gusumba abandi hama ikindi message je nkunda kubwira abantu mu buzima ko bavuga ati umuntu uzgenda n'umuntu afise principe afise yerekwa afise vision icambere je kugira nkizwe neza no kuvuga cyo kugira ubeho umuntu iyo uri kuraza Claude mvuye he ngeze he ndiko njahe ivyo bintu bitatu nivyo niyo mbwirije ubutumwa umuntu hari abakobwa benshi duhura bari mu ngeso mbi nukuri kw'Imana nkababwiza ubutumwa kandi bagakizwa sindababwira birebira avuga ati uvuye ugeze uri kurajahe bo abantu benshi baramenye bavuye bakaraho bari muga ntibimviye bariko baraje rero je Claude mvuga nti ikintu namaze gutahura inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima je Claude ndi kukubaho nukunyene jewe nubwo nupfa ubunyene naho napfu no musi ndabizi neza peace na jiboro byukuri nubwo bozimanganya amantu uzeye abantu babwiye ati so yari umugabo kandi ikintu kitubona nitaha abana nkabakorera buri kimwe sana shawe bareke kunyihiza amajambo bari batace bariko barazanira peace ngiti zaso zisobana sana zazo twisekereza peace na jiboro ni kwazi rero ndafise ukuntu enge mbanza zakana mu modoka baza muri ndende bashiremo ibintu je ahagenda miyo kona katura bwashire mu ahagenda ndo papa dabambi kutugoma ni utugoma bavyiteko nibono ni muzu agira bamike twatuntu bambara ngaha anye du serviette quoi dit asike pavete oh là là serviette pavete oh là là du pavete wambika ngaha
agiye kubazanira udupaveti sikeye. Abagabo turashoboye. Abagore bashoboye. N'abagabo murashoboye. Dindira ndakwambira. Shavro bakweri Ikea. Kuva je nakaba urubwa memo y'umupapa gataka kya nkiko bana bro. Fils kirufungure? Nihono ni mpuzu. Wow, vrema biratesa sana kweli. Jibo. Tabura. Acha tabura chashishura aho tore. Tabura. Ijaje. Bon appétit rero Jibo. Igiranga aguruka gato. Jibo. Yafungure. Kare gafite amaso ya mama wiwe raka. Reka nibyo bintu uvuga ibyo bintu. Ibyo ntitubivuga twebwe. Ibyo ugasaba kugira uzere. Nimba natekereje wasaba gucisha mu Ucungo so. Wese iyo zina. Azobukubiswe kabisa. Dutandukanye ko nyene. Wow. Wow. Sosi zoje. Na mayonnaise. Dutandukanye ko nyene. Nizenya wewe ntacho bimutwaye. Ibo. Peace. Wewe ni sawa? Sawa. Jibo. Bon appétit rero. Fungura. Hani Jibo ntumako none Jibo. Girisha iminwe nacu. Girisha iminwe nacu. Girisha iminwe nacu. Tozi intoki. Tozi intoki nawe ni umuyaruzi. Baduze gukina umupira. Akunda mayonnaise kwe. Abakuri mayonnaise batafise mayonnaise ntibarya. Bon appétit rero. Ingazi vahe? Ingazi vahe? Musafuri? Yes, tuko turabibona rero ariko kurundi ruhande ruvuga Papa Peace ni amakuru menshi agenda kuvugwa ko abantu benshi bakwiye kugukurikirana kandi bakiye kumenya byinshi kuko tumenyereye ingo nyinshi haba ikibazo nk'iki kenshi abagabo bacha barondera uwundi mugore asubirira umugore wiyo kugira ngo bamufashe kurera abana ariko tuko turabona nko kumenga wewe ivyo bintu babikubaze nko bitubwiye ati akabura nikaboneke n'amafaranga. Yes, tuko ego ni sinavuze ngo abana n'amafaranga. Akanoti Navuze ikintu kibura. Nikibone kuri kurande gwawe. Ku ruhande gwawe tubwira ati mbo ikabira nikiboneke. Novuga kwa ngira novati. Mbese novango ni ikigahembo bwizigirwa reka rero ndakwenda kubwira. Kibura nikiboneke. Confiance. Umwongereza ni waciye umugani wa I can forgive you but I can't forget what you have done. Bivuga ngo kukubana ndashaka kubabarira ariko nshaka kwibagira ivyo wankoreye. Biragoye cyane. You see? Yeah. Guys rero ni kibazo ncarifuza kubaza namakuru agenda kuvuga ko menshi cyane novuga Papa Peace benshi bakavuga ati kujya nyene wabijije muri example abantu benshi bakagenda bakubwira ati Papa Peace urashobora kwikora kuri mutoyi wahoza ari umugore wawe même si naho wewe ku ruhande rwawe sinzi ko muragira divorce divorce yarabaye mbe burya mu mategeko mu mpapuro ega divorce ihera mu mutima yarabaye ariko mu mpapuro ntiraba. Okay, mu mategeko umva aracari umugore wawe. Narabitanze ibigani ivyo bintu by'abagore uramabarira ndashaka bakubita je sinumva. Yes, niko ndabaza ati rero benshi bakakubwira ati urashobora kwikora kuri muto yiwe kugira ngo umubabaze ariko ku ruhande rwo kuvuga ati jewe iryo kosa najyo nokora kuko nzoba nsinzwe kuko nabana banje nzoba ndabamaramaje ariko ku rundi ruhande amakuru adusumira ngo nivyo ngwiki ko muba mufite ubucuti butari bwo hafi. Niho ndakubaza koba ubusigaye ugendana na mutoyi w'umugore wawe mimi. Ngenda kwibariza ikintu numvise ko mugama amakuru ntuze. Uri kurantesha na kapeti. Bazufungure. Boza kurangura nko mu Buganda. Ibintu bidazugiye kurangura ugashika mu Burundi ntibigugwe. Nk'akarorero ugasanga ntibikiri ku isoko. Ntibikiri ku isoko. Cyakugenda mu Buganda bakakwibirayo. Bushitse usubiye wasura kuza kurangura wa ndivyo ko nibaza kwintu ze baye nibaza ko hanyishu bayumvise sinasigura birebire je ku ruhande rwanje akubwira ati ngo umushikanye w'ibikigamana ndasheze kuvuga ntavyo no sigura ariko wumvise yumvise nimba nguze
sereri ngaho ugasanga ifise ikibazo uwo muntu yazimpaye no kuza kumugurira umugore urashaka kugenda kugurira handi ukagura nuko rero haro n'inka mu bisanzwe kuva na kera hari inka sanka hantu ico abatutsi barabizi nukuri ko Imana hari inka yanka mu rugo ikaja handi gasangira irakunze rero ivyoye iyo nka wagurira inka hantu ukazana ugacishira iwawe ikabingumba canke ikabyara ijya nyarutsa yeso siso ugasanga iyo nka ntikamwa ndibaho hari inka zibyara ntizikamwa haro ntizirenga ikagira byabaye hari imbwa zo barazirengura ibyinka abatunze inka ikankonsa inyana bavyita kurenga ikabyanga kabisa ikabyara ikirukana imbumfebaje ikanka konse bavyita abatutsi no batadose bamwe oya iba yarenze bavyita ngo nukurenge n'inyana yako yere muga barayirengura ari ibintu vy'imiti y'Ibirundi ikiyumvamwo abantu kutajya sosiso bakayumvamo rero nimba n'abantu ngira ngo ntutabishishoje birashoboka ukagira umurengwe waba gwanka abana yes uriko urumva yuko ni ibintu byinshi bigenda bitandukanye ariko kuri ndi ruhande naho utashimye ko ndabikubaza ariko je reka ndabibaze twabibonye ku rubuga nta murundi numwe atabibonye asanzwe akurikirana ivyerekeye amafilime nga mu Burundi twabonye mu mategeko turabizi neza yuko umama w'abana akiri ko ari umugore wawe imbere y'amategeko ariko mu mitima ntabikiriyo ariko twabonye ifoto ariko kumwe n'umukinyi w'amareresi Amede asa n'umusomye mbega ivyo bintu bimeze gute ku bwawe nkawe akiri umugore wawe ndondera kumurondera ukundi kuntu bivuga cyambe cyitwita ngo basi mu mategeko none Claude none mukiri umugore mu mategeko ya Claude ivyo ni mu mategeko mugomba nk'ubu igituma nk'aba bana igituma ajya wumva hari ibintu mba nshaka ko aba bana ntabyo nkujya nta kimazi yaba nkuyi ibereye mu yindi mude rero kumujanira mu ibintu nk'ivyo ajya umwana nubwo aba ari muto aruto ntaguma abana nagenda kubije ibi hari ikintu gitubona nitaha abana ibintu byambayeho niga ntangwi wa mbere gituma nkunda abana igituma nkunda abana aricyo nakubwira umwana nkuyu n'ikintu ijya pisi gifite cishoze imari turadoda mu bimaze turadoda bakunda kudoda bacakunda kudoda urumva jewe abana byeni mu bantu bambaye ibirato ntangwe ishuri ya mbere yabaye jewe twarabana babiri kuri Eda Presema yose ni twambaye ibirato twatanguye haje utangura mu ya mbere wambaye ibirato papa yanguriye tutantufu n'undi mwana umwe se we yahoze ari mistanteri batuja ku ishuri twe turi abana ni mu bana bose ari twebwe babiri twambaye ibirato urumva ko nari muto gushika n'iyi saa tuvukana ndacavyibuka hayi mubahira ivyo birato byarakuze narakuko nakura birava birandya kumva ruguru byari bisuvuga kugira ruguru ibindi singene yari yabirose nimba akazi kari kahetse hageze igihe niyumvira nuko no katamano kugira ngo kugira nazo rero bivuga umwana ijya nisabona none iyo ntabambika rero bijya hanza niteguye uzuyizi kubitasha tabura bora petit yawe tabura sha wodeje tuja kudoda nico gituma urumva pisi we ndabona umenga yabivuyemo yafise shisha ndaguhe basi ndaguhe urumva nico gituma hajya abana jewe barakunda intuze rero nanjye sinda naziri bakunda bitunguru cyane kuduza salade yakunda salade urumva rero nico gituma ngara n'ikintu mugira akiri muto nacibagira nico gituma hajya bavuga ati usesa uzoyora abana n'ikintu ukorera ikintu umuntu adashobora kwibagira yama yibuka rero mu majambo make nivyo bijya byo gusoma nawe kuravuga navyo mu bisanzwe none boje banabimbwiye bana vyose babimbwira nakubwiye muri ubu buzima ikintu cyose kigushikira sinzi umukozi mari mbare mutesi ngo niyo wabura n'ikintu utari witeze ko cyo kubayeho ni nkuko woshikirwa n'ikindi kintu ciza utari witeze sinzi kurumba ico kintu birashika nimba ushikiwe ubonye ikintu utari witeze ko wobona nimba cyo kubabaza ni nkuko woshikirwa n'ikindi kintu ciza utari witeze ko wobona cyo kunezereza rero nabwiye muri ubuzima utegeza umuntu wese yoba ariko arumva yo kumva ino message nukwama wakira ibintu kubishikiye uko bibonye ntubumenga ngo ko nabwiye tibigerageza byaheze nk'umunda kwa karorero je nabwiye je ndi umugabo ndi umugabo kandi nabwiye namye batwe mvuze ngo ndi umugabo yemera yifite confidence
ufise confidence urabona abana ndiko no kufite icyo manavuganye nabo uri kuragaburira uko witayeho uko hari abana umwana ushaka kumukora ibintu nkibi akagutenkuha eske nk'ubu ndamwa akarorero bivanye n'ibiganiro bamubesheje wagomba nyina ngira baravuze kiganiro ngene n'ubunyina aracarira n'ubunyina mutuvuganye je twaravuganye n'inyuma ya harya rimwe ararira ndika ntwisige nyina wa mabukwe nk'uwo kubaza nk'uwo bagenda akabaza babora mu mitima y'abantu umuryango wo kwa mimi reka mfate mama ntwimene mfate mama wiwe na papa wiwe mama wiwe na papa wiwe na jewe fatisha amaboko abiri mfashe mama wiwe yavya ujya mukobwa ujya ntwimene ijya rero jya none pisi filitike ubu mama uri kwama ngo nabibonye gute babinyeretse banago babazutse banabindungikira hari ibintu wumva ni nkuko mwe muje none ubona ko bigira bikawuke ntaranarya ugira ngo yo mu telefone ndi kubanza kurindira nkabanza nkarya mukanteguza namwe sinzi ingene babarotse none ubona ko Papa Fils arakosora birakawuze nako nakubwira kuno nabonye ijya foto cyane namwe mwayibonye wibaza hagati ya se na nyina na jewe ugira isoni ninde mama wiwe cyo gituma isoni cyane bagasimbega umwana wanje nimba bijya byabaye nibindi muzobona bisumba bijya tuzobibona nimba muzobona nibisumba birya mukabibona jewe hagati ya jewe nawe none wibaza ubabara ko ari inde bivuga iki nawe nyina w'umwana akimuvyara hari ibintu nitse ko kuri nosi ni wavyara umwana mwiza ariko umwana mwiza biye kwishengero bakamuterura bayambaye pampers bafise abana bameze neza nta ngorane bakamukunda hari undi avyara urwana rubi mvuze rubi urucafuye canke uko nyene kuko abantu natari dufise ubujyaja nimba birivuga ngo yari ngo Aburahamu yaciye avyara Ayobu ngo yaciye avyara abana ngo beza babanyakaranga ni kuvuga abarundi nuko canke abantu nuko kubwira umuntu ko wambaye neza urabimubwira biraryoshe kubwira ati wambaye neza vraiment ariko turabona nabandi bambaye nabi kandi imitima ikavuga ati ya muntu yambaye nabi nuba wayivuze ikibazo rero ko abantu badasohora mvuze umwana mubi abari wanyenewe abahari ndagukubita rero ujya mwana yavye umwana mwiza baterura aranezerwa muri ico gihe kwa mwana we ni mwiza baramuterura yambaye neza umuvyeyi waraneze umwe afise gwa nundi gwambara amaranje kwisengero rufite akahodere kabi ntibaruterura nyine warababara tukatuja kwishuri iyo umwana ari mwiza kwishuri baramwimurira arigenda mwisha mwicarika imbere abaryohewe mugaragara kubwire ugiye kuraba kuko bibiri ivuga nayo bivuze mu musiguzi gatatu ko Imana yashinga ikintu gihe cacu gihe cyo kuneze gihe cyo kubabara nibihe sinabisiguye muhasomye birahana wa muntu yavyara umwana mwiza icagihe bamuterura yararose umwanya wo kunezera gwagwana rubi nago nyina yababara iyo turi uradi twishuri ibyo twakora washaka gushanga ucisha munsi y'ukuboko udupapuro rumwe rubi rw'imiseru nta numwe ariko aragwandikira umwe mwiza mumuje ko muri batatu abandi bariko bariga we ntariko ariga ugiye kuraba rero usanga wa mwana atasha avuyemo umwe mwiza nyina yari yaryohe rumwe rubi nta uriko aradistepinga rumara gwifokasinga nikaye ruriga ugaheza mugiye kuraba abagore no mu mabanke nuko baraba n'amasura mugiye kuraba abakobwa abantu bize usanga nta masura meza bafise abanyonga imiduga beza henshi urazi baba yakuye simwe inzira nziza rero bivuga nimba ufise umuvyeyi umwana mwiza udasenza Imana wobabara tuvanye kuri nyina ujya muntu byo kuri ntababaye nimba wujya vuga ntababaye ubu yovuga ngo navye umwana mwiza biragoye cyane ko bivuga biragoye ko bivuga ico gituma urumva jewe mbavuga ntivyo wanje igituma ntababara umwana vraiment njohegwa ndatahura muri inosi nimba udashikiwe niki ushikiwa niki kuko jewe ndi umugabo nabivuze kurongora ntanababwiye igihe kigeze sinzoreka kurongora hamwe no guhenda ngo nzorinda mpfa ntarongoye kiretse ari Imana ibimbujije mugabo mu vy'Imana yavuganye nanje nzi yuko imbere nzobana n'umugore ndafise umugore ibi bizohera rero jewe nuza n'umugore nk'akarorero mu gihe Imana ivuze ati is over bibi byose biribagirwa kandi naho noji wacu nta muntu avuga ngo wa mugabo ngo umugore ngo yari yaramunaniye ngo wa mugore yaramutaye avuga ati ahubwo bavuga ati Imana yaramushumbishije none wibaza nyina w'umwana ikintu kiba camubayeho kiravaho ntikishobora kuvaho bivuga iyo je mvuga nti jewe
wagomba noremesha mama hagema avuga nti mama wiwe bataranamwe nabwo ni pole nkamusengera humura rema sinzokuburira isoni kwaveti ndamaramara ndaburi yo nkwegwa bivuga iki rero we ibintu byose bishikira umuntu fata ko bibaho ikintu cyo kigushikiye fata ko ico kintu kibaho kandi biba byaranditswe ubujya nubwo nababaye mujya mukiza mwabaye kuko ariko kurundi ruhande je mu rumenga birafise impamvu vyabaye kurabona yuko ni na message nziza ariko biratanga muri societe nk'uwo bizoshikira cyangwa bitarashikira cyangwa uriko arabibamwo amenye uko avyitwarabo nk'umupapa cyangwa nk'umumama none ntabagabo baba babiganuze nyaga papa peace ni kwa kuni kutisobanukirwa nyene nababariye abagabo benshi umva baba batari kumwe n'abagore ko batoba nico gituma abagabo benshi babaye inganzwa mu mazu baganzwa Yumva kumenga dafise umugore wiwe sinzakanuka sigana numvise bavuga ngo abagabo babayeho neza ngo nabemera kuganzwa ariko ndagenda kubwire ngo abagabo babayeho neza ngo nababemera kuganzwa ariko ndagenda kubwire n'ugutaruba kambwira abantu bubatse mu bisanzwe Imana niyo yatanguje urugo mu tengo rya Eden umugabo afite inshingano ziwe n'umugore akagira inshingano ziwe ni kuvuga haba kubwira akagabo naho kuba kareha nka peace naho bafite umugore mureha ubundi inshingano z'umugabo yari kugwanira naho kugwanira agateka k'urugo ni ukuvuga umuntu azavamiye umugore wiwe ntaba areha na peace mugabo yisobanukiwe yotuma yokwemera agapfa apana bakavaka muhamba kuba umugore wiwe kugira uzopime uzoraba umugabo natagira ingufu uzogende uri iwe uvamiye naho wowe yaravuga ati aha rero aha nofuma utumunyiki mu gihe yoca avuga ati bana reka nkinjure batwara ivyo bagira ngende uwo mugabo afite icaha imbere y'Imana sivyo kandi nimba utewe iwawe niko navuze mbwira n'abakijijwe nimba utewe iwawe muri ico gihe ntibisaba gutora kantike kuvuga kantike nimba uri umugabo wiyemera bavuze ngo ndingwanye musanzwe nimba dufate haje umuntu avamiye umugore wawe nk'akarorero abafise abagore bakira abagore aja avamiye umugore wawe none urakijijwe mvuye gusenga mvuze kantike na bibiliya nico gihe mvuga ngo mana ngo shata barababa ngo toka kwa jina la Yesu ico gihe shirikoti hasi gashira pembeni nimba afise intuze ndagukubita amawashi nziza ukabanza ugatarikira nk'hariya ukatora ubwenge hama ukagwanirira nico gituma nabwiye ikintu cose mu mwanya wacu mu gihe wotabaza saba mugabe nimba ububoza gatora umwana nkuko noca bango ngo sobe muri Mateo na Mariko ntiracu byo gufasha utuma aho we muri ico gihe naho uzanye burende uvuga ati papa pisi yapfuye ariko agwanira abana kwitangira abana sacrifice kabisa. Yes, nivyo vyiza cyane kandi urumva yuko Papa Peace ako vyitwaramo neza cyane nk'umuvyeyi mwiza nko mu kibanza ciza ingorane asanzwe afise novuga no bavyarana bana ntashaka kuzishiramwe abana ashaka guma abandanya gutanga care mu bana biwe ariko kuri ndi ruhande mu nagace basi mbega ko mugenzi we asa no kumenga arakumbuye abana mbega aho aramugirira ikigongwe basi akaja kwerekana kumuha abana akabara mushaka kunjana iyo ntanago murebatse nahubwiye we nk'umuntu araba twumvikanye wambuye amafoto mu gatondo umuntu afise ikibabagwe cy'umwana we numva nta mwana ugira nitwo bivugako ariko bisanzwe umuntu afise nkubona gwa karorero unetse weekend amahera yo kurya no kuja mu bandi bagabo niyo kujana inda hafise kubwo mfise impuwe z'abana naho ubona avuga nti mboreka ngenda ahantu jewe n'abana bambone bumve ko turi kumwe atawundi muntu wundi yoza kudusitepinga kuko niwibagiye nari kuja abandi bagabo bari n'abana nkabajana mbwa muri ico gihe bazana blague zidahwanye nizihurije abana rero nimba hano umumejeje ngaha baje kurya naguza agapira kugira kuko yugomba gukunda abana hayo bavuga ngo ushaka inka wajyama nkazo nukuvuga yugomba abana umugabo ubuzi kuvuga neza basi nimba utaranavyara warabaye hana abana iyo umwana muto yabahoha mwabona iyo umuntu ariko arakinisha umwana nawe kwahoha atagoha kaba nk'umwana nyene harige biba ngombwa ko navura itanguye kwavura cyangwa kagira ngo dede kamusubiramo vyagira nibwo niho berekana umuntu niho ubonera ati byukuri uyu muntu arakunda abana vyinuze y'abana twanabibonye no ku hariya ku mabalansoire hariya muko uriko bari ku mapembeya hariya kuri hajya mwahereye
Baze deseri twari bwayisubiremo neza. Abo muje niri abazanye kwanza. Oya twebwe twagerageje kubaza erega papa PC turabaza urazwi. Papa kunda abana. Murabanyarusa nka ndatahije mbega ninde. Uwo twakwiganira ubwa mbere. Apana ukoresha ubwaje. Koresha umwanya wabangu ngo umunyarusaku. Rero namwe nubwo mutibwe murabanyarusaku. Oya uramba twa turi mu kazi kawaida n'umumenyesha makuru kwiye kuba muri ico kibanza ariko kuri ndi ruhande twabonye umenga wavyitwemo neza ariko ikibazo cya makenga nuko wagiye hambere urahava utuza hano nitwamenye ikibazo cyabaye kuri ndi ruhande tuje mbega yatubonye ko cyahindura ikibanza canke yarafise undi mukobwa barafite gahunda yo guhurira hariya bace baratubona barahindura niyo bacaze gukurikira ngari ko twabonye umenga impera zose no gusangira n'abana ba mbo hajya nagiyeyo nkunda nuko nahaje abana gomba mugabo harugwamo nabonye bari kwafatira indirimbo clip mbona harashusha ukuntu nzavuganira ariko cyo ngomba gutuza iyo ngombye guturiza mparanza hano urabona hariya house ukuntu hagira urakina umupira tukisanzura je ndashaka kuja ngo ni bisi zitatu iyo mfise umwanya bisi zitatu nkagenda nkava kuri iyi nkaja kuri irya bakaryoherwa na cyane guys ni kibazo ca nyuma je nifuza kubaza ariko ntaco ndazi ko atanyemerera basha ndazi ko atanyemerera oya ngera mbanza ariko je nta wundi nta mugambi basifise wo gusubirana umuke gusubirana Ibibazo ntavyo ngene basizorongora ryari papa Peace kuko urabona ko abana barakeneye ubundi muntu basi kuko akayasho karatandukanye papa Peace jewe n'umugore wundi yoza jewe nabwe jewe nta bujinga ntasinza kubesha abantu ngo ni iminyaminye ngo ngiri ntuze ngo nigwaza gwaze ngo ndakubwire ngo urumva ngo jewe ngo ndumwiranda